abavyeyi naho wofise umubone taha hajya saa sita akazi kose ufise upfuma uraba n'ingene ameze mugabo wapfa gusohoka akavuga ko bebe ikireka iki important mu gatondo yiri wara mu matreta ni nkuko ashobora kumubwira ati ntumva ubwiye mama wawe yuko nagukubise azomufata uko ashaka nimba avuga ati wowe uragasaza amabawa na papa yamaye ivuze nawe azobigira uko nyene azomufata nabi ni wabona amukunze ari abavyeyi usanga bababara ngumva ngo umwana ngo ntanyerekwa ni wewe ubifisemo uruhara amungasanga yaranga nuko muterura mugabonye mubona ati akaza riro atatinya ikintu cyiswe inkoni yaramaze kugira méfiance y'inkoni aratinya no kumuntu amukorako aratinya no kuganira n'abantu ubatsanga yiyugaranye ngice kintu rero kibi cyane kwiyugarana umuntu yiyogaranye ni mubi cyane ashobora gukora ibintu tokwiziga kakotse abana dorsi baraba barakurira muri traumatisme nidasanzwe bakunze Black TV ndamukije muhereye hose imbere ya kamera ni Keza Dorsi Keza nyerekana ariko ni Dorsi nyuma ya kamera ni Rubamba nko mubimenyereye hama no munsi nizere ko mwavyutse amahoro nimba uko kiraba mu gatondo ndaguhaye bwakeye ku mugoroba mwiriwe mwijoro none ni mwiriwe ntihenze hama reka ndabaramutse ku muntu ataragira subscribe no musaba ko yobikora kugira azaraba ama video aza natashoye kuraba nama débats très intéressant peut-être ni moi ça muga ni bya bintu dukunze kuvuga mu kibano cyangwa mu bagenzi dushobore kuvya expose ahabona bivanye n'ivyumviro by'abatumire bacu usanga bitandukanye ama reka kwanza turamukanye Elsie Sava rakomeye Sava ndakomeye amakuru y'imisi ndashima naho twamana reka tuvuga ndashima kandi mbaye ndamutse abakunzi ba Black TV aho muherereye hose muraho murakomeye niyo twameze neza hama murabona turase umutumire gute mutumire ni sawa ndashima namwe ni sawa ne muri mu karibu urakomeye ni sawa ndashima namwe ni sawa ego akazina yitwa dushime Doriane Doriane Douce Doriane ok tayize kujya kure Douce kuri jewe n'umugenzi natuma ntakomera mu mutwe bisanzwe ndushoboye utambeshera byose ndabivuga numone ngo yicaye nk'akademoiselle ngo yaciye ibintu bya Miss naho afise tayi y'aba Miss naho yaserukira igihugu cyacu ngora ndabira twarahombye eske wo gusumye mu Miss numva atacyo no kwishura yari yenzi wagenda wewe narabuzumvasha oya nukuri narakubwiye tujyane uvuga ati genda wipfane mu rugamba nubeshe niwamuhanuye Dorsi ngo agende mu byo bamenye sha wamenye ibyo yambwiye ati bon Dorsi ni umuntu yiparatura niko ntovyita twe ntamwe atabizi antuka na urabizi ni umufonseuse paratura ngaho ni umufonseuse niyo mpamvu opportunité yose imbayeho ndagenda direct basabiye kuzuzura mitana kubikora basi sinogohitana nova nsitara buri munota ndakuzi nova nsitara twende kuri sije kwanza sije no munsi twomba tuvugane mbe abavyeyi barazi ibisigara biraba ku bana babo iyo babasize bonyene babasigiye ya kuko umuvyeyi yihuta kuja kurondera ratio atazi uko ngene umuyaye washobora gufata umwana eske mwamwibazi bibaho kuko twebwe nka twebwe tudakora iyo basi turi muhira tutagiye ku ishuri cyane tudafatiriwe mu kibano turabona uko ngene umwana usanga banaka ariko arafatwa ya dodo bivuze kwiki en fait umwana nk'umuvyeyi umwana afise agaciro ntangere afite nk'umuvyeyi naho gukora ubukwiye kumenya ati ndafise umwanya en fait ayavye bafatirwa ubuzi buratandukanye muravyemera ego mugabo urafise umwanya wo kuba hopo hari ya dimanche hari n'abakora dimanche mugabo le soir canke amasaha inyuma y'akazi ashobora kuvuga ati ndafata umwanya niga umubone ingana ameze kuko ababone ari aragereza kujua yuko ari umuntu mwiza mu gihe umukoresha ari hari
mugabo ngiye mukoresha adahari umwana ugasanga aramatreta. Ikindi naco ntemeje ntakunda ku bavyeyi, nimba umwana ari umunyamafuti ntubereke umukozi ko ari umunyamafuti. Kurya umufata umutuka umubwiye ati ngene kameze karangura karagira iki pendant ton absence, ni kuvuga ngo asigara amufata kurya umufata. Donc je sindabishigikiye, sinzi ko muvyumva muramubona muri ego ndabibona. Hariho n'abana bajya abakozi nyene bajya bonne usanga bafata abana neza iki muga ico novuga ko cane abavyeyi naho wofise umubone taha hajya saa sita akazi kose ufise upfa muri abana n'ingene ameze kuko nyene nkuko wari kurayivuga hariho abavyeyi ashika mwijoro nk'iya aratasha akadizite ashise yiryamira ntazi umwana nyene yiriwe ntazi ivyo yiriwe arakora umva n'ingorane. Nivyo naje nakunda vuga rero ni kuvuga ngo umukozi ashobora kuba ari mushasha. Umva hari ukuntu abantu ntaguciye mu gato, hari ukuntu ababone baca bigira bajya bakoresha zirya manière bakamukarira bidakwiriye kuko suwa mutwaye 9 mois ntiyamutwaye 9 mois nakazi bambwiye murere au mieux sinakubwiye tu maltraité no murere me hari ababone baca baza bakamutuka kujya mama wamutuka or naho ivyo nta ruhusha bifitiye nta basha ubufise yuko wari mu kazi nyimba ko gora mu gerageza agire ntaje yaje guhanura umwana rega akoze ikosa amubwire ukebwe yego nyene hari ababone baca bamukubita bakamufata nayo zose mama we ntaza kuyimenya muga ni hahandi inabuja wiwaje ntagusa umwana aguma amufata neza amwiyegereza ntasoba no kumutuka muga yagiye icyo bituma ya nivyo nyene icyo bituma umukoresha ariko umukozi afa kubona umukoresha yinjiye acaye ajua ebana yuko ari umuntu mwiza ari ku murongo afata umwana neza. Mu gihe ushaka kwiga umukozi renga na meza ntugende ngo kanda mwegere ngo ndamwene ko arafata umwana shaka umwereke ko atari huri nabuja muri salon nabuja muri chambre ushaka kumva ingene temps akoresha mu kubwira umwana ati reka ikigira iki mugabo abazi kuri soit muri chambre ushaka kubyumva ntabyo wumva ibyo ukoragira mugabo wapfa gusohoka akaje ko bebe kireka iki eporta mu gatondo yiri wara mu matreta ni nkuko ashobora kumubwira ati nkumva ubwiye mama wawe yiko nagukubise ejo tuzobisura amatari hari usanga umwana abayeho ego avutse afise ubwoba kandi hakaba cya kindi cyo kutavuga n'umuvyeyi asanga avuga ati nkavuga ndazi baranyica buke ashobora kuba avuga agerageza kuvuga mbwa karaba cagitsure c'umukozi aho nyene bice bihagarara atureke nico ashobora no kunabivuga umuya akavuga ati arasuye kwidoga ngo kwana mujije akabesha kuko umwana aragoye kwemera rimwe nawe avuga ati iyo umwana avuze avugisha ukuri akarimi k'umwana akaba yavuze abavugishije ukuri me hariho n'abana baca exagera kubera amakaprice bakagira amakaprice ngo yambujije gukina yamenye iki n'ibiki ngo yankubise rero ngaha hariho babonde baca bakoresha za terme ati ngo yango ni kubera nakaje kumuraba kandi yamamukubita renda mu bujije kaza wumva tangwe kumbesha ngo je namukubise avyumva rero ngaho umuvyeyi biragora yuko yemera umwana. Donc en fait du mois qu'on a shakuga cyane ku bakozi kubakoresha mutoza urafata umwana nabi umwere ku mukozi ngo urumva ngo atari hondi ngo mutoza uramukubita umva deje umuhaye rubusha azomufata uko ashaka nimba avuga ati wowe uragasaza ababa na papa yamaye ivuze nawe azobigira uko nyene azomufata nabi amfate nabi ni kuvuga ngo kandi atasha azombwira ati ukavuga en fait ukavuga ejo urabizi ko atari hazobari nzokubwira nabi biragoye kwizera ababone bubu biragoye niko akunda uje usanga n'abana basigaye bakunda ababone kurusha abavyeyi babo ico rero uruku abana baca bakura atari urukundo bafitiye abavyeyi kuko bamubona umuvyeyi agenda mu gatondo akagaruka mu ijoro umwana ntamwitayeho nagize iki abavyeyi murakwiye guhindura impact rero zihari ku mwana mubona zoboneka zigasayisha ni nk'izahe icyo kintu cya mbere cy'uko umukozi umwereka yuko ategerezwa pendant ton absence aba afata umwana nk'uko umengani we uhari icyo kimwe uramwereka ukakimukarira ko ngati je ndi umuvyeyi ndazigise umwana wanje nshaka kumufata nk'uko ndamufata
kimwe urumva ikindi naco umwana umukozi adahari foko umwana aba aronka affection yiwawe apana yuko ngo ndavuye ku kazi hageze ko njyana umwana nawe umwiyumvira ko umwana aragukeneye nimba karotiriweho ukaba waje umwana aragukeneye nawe muganire yisanzure akubwira mugabo ndarusha ndageze kuryama urazi nk'ubu umwanya umwana bakurindiriye kubwira ushike ukashumwana ni kuvuga ngo wamuhebeye umubone nimba niwabona amukunze ari abavyeyi usanga bababara ngumva ngo umwana ngo ntanyerekwa ni wewe ubifisemo uruhara mugasanga yaranga nuko muterura mugabonye umubona ati akaza riro akamwisanzura ko naho muri ka mugabo no mubona bameze neza urumva hari n'igihe rero bibabaje umwana akabura ko ngira kumubone umva hose hari danger aba afise umubone mwiza mubi hose hari danger naho aba afise mama wiwe bameze neza atawumbona atabari umwana mwiza kwira ko akunda mukarira amubonye avuga ati reka ndamwiyegereza bwa naze kunkubita ari nakora ikosa je nibaza muri iyo ka akura afise trouble akura ikintu cose atacubahuka ko deja acatinya ikintu cyiswe inkoni rero amaze kugira méfiance y'inkoni aratinya no kumuntu amukorako aratinya no kuganira n'abantu ubace tsanga yiyugaranye ngice ikintu rero kibi cyane kwiyugarana umuntu yiyogaranye ni mubi cyane ashobora gukora ibintu tokwiziga kakotse abana dorsi baraba barakurira muri traumatisme nidasanzwe y'abavyeyi bivuye ku bavyeyi urumva deje wamuhaye ruhusha mukozi kubita giriki umwana akabaho atinya atidagadura binyibukije ninde naravyeje we ndaraba ninde ndashazira ko birigisha ko inyuma ya ninde hariyo icigwa ariko ndaba ninde yari mu family itunze umukobwa naco yafana tunze umukobwa rero umugore yarashobora kumuboha ku giti c'igitoki ku gitoki akamuha umunsi wose akamwiriza hanze mama yaramutunze no yamwiriye akamuhora akantu gato cyangwa akantu ko bakakoza abana biwe akagahora hanini uyo mukobwa ajyanirana n'abana biwe umva ni maltraitance avyumva après cela harageze igihe umwana avuga ati wapi ico yakoze ni kimwe yabonye ko yobica avuga ati je nopfuma mpfa tugapfana twese turako ivyo bintu vyohagarara iyo maltraitance ihagarara ako kana nyene avyo rero byarabaye yarabaye ishano ariko ababanyi urazi ko mu kibanyi hacaza abantu bakaca batabariza batabaye hakiri kare barabavura me ntibamenya ikintu cahabaye wene yari yihaye nawene yashaka dupfe twese turuhuke umwana ntiyamenya acte ariko arakora ngo ni nyabaki oya yabona yuko zari abaye libre atabaye nabo bana bandi hamwe n'uwo muryango rero bamaze kubona iyo acte uwo mwana duma ntibari bwabimenye ivyari ivyo umwana yaciye aregwa na mukuru wo mugabo aramurera yamureze yavuga ni après des jours niho ujya mwana agiye kwikonfya amubwira ati nije nakoze ibi kumvo zimeze izi wowe ntiyarazi ivyari ivyo yabonye yuko yobivuga ko yabonye yuko azori uburuhuko umva rero bagarutse barabivuga ngo umwana wanyu ngati twe tumukumbuye ngabibona iyo umuntu aje yaciye imisi aza yahindutse bref acamubwira umwana wanyu ngo uyu mwana mwaramufata nabi ngo je twamfata nabi ngaratuje ego aravyihakana niyo en fait niyo sens kungene umwana ashobora gukora ama acte ashobora gukora ibintu gatanga bihageze yuko yokwica abantu ego akihitana kugira nawene aruhuke kuko bijye bintu biratuma umuntu akora utavuze urakora ibintu biteye ubwoba fumuvuga akokora utavuze hama nanjurumva ico bavuga ati abana bahabonera kibi bana abayaya n'ababoyi urabizi ko hari ibintu bagira gusanga abana bariko barabibona cyangwa badaca gusubiramo ego opeti cyo turabizi
kubera ko none se babigisha ingeso mbi nabo bagaca bazifata abayeye bubu nta ndero bagira ko uje usanga agiye gutirigitana n'abandi baboye bana bazi yuko hajya ari abantu baboroka sijisha kandi baboroka si bose bameze uko hariho bamwe bariho bategerezwa abana barabona ibintu kaza wumva mwicaye en famille nguzi n'ikintu mama ebana byagenze umva dofirega omwensa umwana aribohuye arabivuze none ubivuga ni wa wundi atera akajagari mugabo urazi ko ari n'uca kubitswa umwana arayivuze kandi abavyeyi nimba ari umuvyeyi vraiment avuga ati iki ni kibazo aragikemura mugabo yo yarinze asohore ijwe akabivuga aho ni sawa mugabo hari uzoyibona kuno munsi ejo akabibamwo kandi atuko ati wihenda uvuge rero icyo kintu kirabaje ku mwana nta cafite asohora ngo avuge oya umuvyeyi bafata abo bana nyene bakabakinako ibintu sepo kwa iyo umwana arinze yivuga umuvyeyi ntagifate mu meneko aca acakire aramwirukana nawe bafungisha ko wumva biba byarenze inkombe kandi ntubuzi ko ari n'irya mbere ico afite muri atohaje hariyo n'abavyeyi baba bavuga ati umwana aziravuga byose azomaramaza mu rubanza akazumva sho mama ugasanga ni hariyo abana bameze uko ugasanga bagiye mu rubanza ngo mama uri bukomuzi najya mu cumbi wanyu abana banje barabona ibintu byinshi abana kubawe bro abavyeyi baba bakwiye kumwanya abana bakavugana utwa turofa twose bagafite muri ivyo nyene niho umwana yibukira ivyo yabonye canke ivyo yabonye ejo canke hirya yejo hari n'igihe mumvuganye muri chambre aho yisanzura ati cya gitsuri c'umukozi naco ndiko ndabona hari n'igihe umwana avuga ati yo ndayimubwiye mama bazumva bwi mama ntubivuga arankubita umukozi umva mukoresha camenye ngene avyigenzamwe camwirukana komsa umwana akagira amahoro ko abazi mama yambwiye abaritummonte n'abafise umutima uri hamwe kuko azi yuko mama akabivuga umuyaya aza kumenya yuko ari je nabivuze cyangwa bitwa umukoresha camenye ngene avyigenzamwe wa mukozi aramwirukana kugira ngo umwana ejo ntazogira ikibazo ahura naco hari abana urazi ko mubwira bafungure babonye umuyaya abanza kubabwira ati mwicara hakaye ntihagire n'ubuje bagakura bameze uko mu kugira bafungure ni induru gusa kuja kuryama apfa kubarabu gusa ndakubwiye kuja kuryama hariya mwana agenda ari yanagiheze gufungura ntararuhuka na gatoya agenda kuryama atanamazi anyoye manaje sakwiruka icyo kintu ifo ku mwana anywa amazi ni byiza cyane naho nakuze ndayanga muga ni byiza gusa je icyo mbona nimba umwana amaze kubwira rimwe sindakubwiye umuvyeyi ariko sindakubwiye icyo uja kumuhana umuyaya direct non attends un peu urindira gato kuko umwana avuze rimwe ashobora kubivuga peut-être par ishavu ati arakubaza byagenze gute ubwira ibirinde bishika bitari grave ntucubireka oya ahubwo urindira gato kuko to utabizoba grave udashoboye kumufasha utakimufasha ku buryo nawe ntacyo ashoboye kukubwira kuko arabona yuko umubwiye ikintu nawe ntacumufashije temo acahora akasanga akuze ameze nabi akugiriye nabi agufashe nabi wowe muvyeyi ari wowe yari sense kugira kira mu bibazo kimubabaje yari kubwira umuvyeyi mugabo mu gihe atamwumvirije amubwiye rimwe ejo kabiri gatatu nta kivuyemwo umwana aca bibana navyo kandi bijya bironona musanze muri future muri kazoza kiwe biramwicira byinshi kandi umenye yuko umwana afise adolescence nini cyane turavye neza ku isi umwana bakeneye kuba hafi ibintu vyose rero amaze guca muri iyo etape akaca jana nabo bagenzi akavuga ati reka dusohoke azovamwo ikindi kintu wowe tokwiteze kuko ati noneho ndagowe swata ahebaye suko muri make abavyeyi nimwiteho abana banyu baha umwanya kurusha abana baragene muha akazi kanyu kumugaburira ni kimwe none akwikiye mu nzu naho nasize rasiyo umwana aranya voilà neza ntaco ntasize sinzu urihira amazi amatara no ikindi naco dorsa abavyeyi bakwiye kumenya umuvyeyi arasiga umwana ngo yakibaza arafungura et pourtant je sais ça gasanga bikimubona
ico kintu rero ico nico umwana ugasanga yumva asigaye ku mutwe bijya umukozi ukaraba umukozi ni wavyibuha eske ibi ni biki urumva ngo banona baracagurira none muracafise kubera bavuga yuko ngo banona ngasigara ku mutwe uranye nkakoshika kuri rwego uzosha udafungura nimubeshera abayayo ngira babiriye kera bica biranga n'ibindi birango nivyo nyene iyo ngeso abantu bo bafungura utwamwa tw'abana turaryoshe naratuja ariko twarasangira ashobora kuba atari n'indya z'umwana muto anatuya twamwa turaryoshe amata araryoshe akaba n'umwana akuza ambwira eba turasangira ego nawe umwana aba akuza ambwira turasangira just na hati urumva ugasanga avuye yafunguye ivyo baraje ngo umwana ngo dusangire oya tureke nico natwe twari dufise umukozi n'ukuri apeti yo yarantera ubwoba ibazewe ngo ndiba kajya ingezi iri musorori hariyo n'abantu batarataha gufungura c'est pas normal nawe yarakubuza ati ntuvuge ahaha Jombo. Ukachoherera. Natanga raporo umbiriza. Nimuri bicisha he. Sinzi. Ndagusaba waranyirukana wewe nyine ngiwa. Ndamwirukanya ataje namuhaye akazi n'ingorane. Ndumvagasha nawe urira kuvuga atagiye umuvyeyi hano. Ndavuga. Oya Dorsi ni haje kugira umuvyeyi byose. Amata kumvirije. Kwanza dusubiriye kuri cya cinyuma. Ukuntu waruvuze ngo umwana ashobora kuba gukura atumvirizwa n'umuvyeyi hama akaja mu gisombe bijya n'ibintu by'amavyabaye oragiye uraririye umuvyeyi rimwe kabiri gatatu ntigera kumviriza nko ni wahura nakagakundi wabwira ati bana Jess nari ati caha ninga ndakwerekeje tuje kurya umusozo caha umva hari kirori va muri izo ngorane z'abakozi hari baby mu nyuma rero bazo bisumba nga mugerageze je abavyeyi ko barera nabi oya ntamwe tuvyage mufise ukungena murera abana ariko hari ibintu bishobora gushikira abana mu mamukwe namwe kumenya mutegeza kwitaho umwana kuko umwana aca muri vyinshi nkuko namwe mwaciye muri vyinshi oya rero bavyirengagiza si vyiza ntushobora kwirengagiza umwana n'umwana kumugiriye nabi bo urumva baha agaciro cyane ubuzi bwabo iyo baba ni nkuko muvyeyi ntiyabona umwana yabigiyemo ntazo kwimvira ati ubwo ntibimvuyeko ico kintu kibaza ko kenshi kandi gutera oya ariko nibaza ko mu nyuma kuko bavuga ati ngo ngagenda n'abantu babi nico kibaza mu kambe ndafise fréquentation mbi nimba abandaza azi umwana w'ingena ameze n'umugone wiwe aravuga ati naje ndafise ikosa ndavyibuka yuko kuva lundi gushika samedi naguma ntaha mwijoro nshuti yanjye ndavyibuka baka abo mubyara inkoni n'inyamusi yizanire wenyene ivyo n'ukuri birinze bishika sha uwo muvyeyi n'ukuri aba yibuka premièrement kuko iyo uko umuntu akura no kubwenge bugenda ari bagira mweri umve karaveri guma wuguruye amaze amare 30 minutes kwibarabara yo nazo kwiyumvira ngo nije umwana wenye natakwibukije ati mama wowe uzi gituma basinkora bimwe bimwe je kuva nkura naragusabye uruhusha bararunyima ibintu byose none umaze kunyima vyose bibaza ko ivyo uzoshaka byose ko je nzobijamo co nikiba sishaka kunezereza je doshaka kunezereza ni nk'ukuri umuvyeyi uravuga bashobora kugarana umwana bacaje hariho umwana nzi arakubitwa twese turabafise hano wumva ubabaye kandi bamukubita abavyeyi be batariho baje akutwa nani ababone ababone arakubitwa mugahage baje nta kimwe avuga kero ndafise ukuntu Dorsi ku mwana namba niko namye menze abana ndabakunda sishaka kukihanganira ndibuka un nari mvuye gutora umwana ku ishuri Chloe ndamvanye ku ishuri haje nyine miside kuri 5e two turaza umubone afasha ari kumwe umwana acayiruka imotira muhatse acara kuga umwana ikofe ryo mu mutwe ndavuga ati man umviriza wa mukobwa we fitagira umutwe wari kuraba hewe deja utegezwa ni wari kuteza kumufasha ndavuga ati icyangiye ntacho waruzi
sije nayibonye jenyene shinura uramuza misika oya acaraza aramukwega ati umviriza wewe ngira ndagukubite wa mukozi wa yamukubise ndavuga ati ndamukunze uwo muntu merci tumuha agashimwe tugire harambe tumuha agashimwe Dorcy yaramukubise aramukubita aramwicarika hasi umwana arashonje nkuko ndababwira ati umukoresha ntazomenya umuvyeyi azomenya nakubita ese kubita umwana mu mutwe avuye ku ishuri arashonje aranyote waragize iki ucurya ko uwonde en plus de sa mutwe umuvyeyi azomenya kubita Dorcy mugabo umwana de 4 ans 5 ans mu mutwe ikofa en plus de ça ngo waributse wewe yimufata ukuboko yari kukwikura ega kandi umujyaya nabona yuko akiri muto suwi wiwe navuga ati sije namuvyaye hari n'abandi bakozi abakoresha bagira amahero yandi ngo nshaka ngo umubone ngo yavyaye eske yaravyaye azagufata wewe neza hariya mutaye hariya ruguru kubera ubuzi impamvu hago azoza kumutako ryashavu ryose umwana wawe ati no wanje hariya sinzi ngena bari ivyo arimwo yarabuze icaje ariko nanje nuko ni ingorane n'abavyeyi kuba ngo si bose ngo si mwese abavyeyi mumezuka ariko ni benshi ariko mubungabunga abana kuko niko kazoza premièrement y'igihugu nibo bazobasubira mu buzi nibo bazojana izina ryanyu kure rero mu gihe udashobora kumufata neza mu gihe akiri muto mu gihe afise ubwenge bwuzuye aho kweri simbona icyo ushaka n'ukuri uri kurita umwana neza umushakira umwana ubwo ati umwana ndashaka kwagera aha azohagera umufashe ukuboko ego ni kuvuga ngo niwamuhebera umuyaye ushaka azobeho gute amatreta amufata uko ashaka umva washaka kwirukana umukozi ngambwira ati umukozi mugabo hashobora kuza usumbya wa wundi yahahora umuvyeyi usanga atanuko yitaye umwana atanamufasha kuraba dovaye yuko bayimuhaye ikindi nacu umwana arashobora kubesha ati nta dovaye baduhaye kuko utagiye ndafise umuntu yese n'ubu izo size zikinaga amara yanje ati umuvyeyi mwemeza yuko nta dovaye bamuhaye nogira ikinira birumvikana twese twarabigize Akazi kugira turabe televiziyo basha televiziyo ejo uzoshika imbere ya metrose canke akora kubaza ati devoir je nayikora mu gatondo 6h nzindutse canke hari barazihanirwa primaire twazihanirwa tigera bura areka akora devoir azokopya nzozinduka mu gatondo muto wenyene yo kwamenyereye ibintu bibi nabi mugendeje nanje narabigira abana batureke nico bataratangura maternelle barashobora kuza bakakuresitira ibyo sasa woshaka ikiga mwana none nkabasha jewe ntabiciyemwe ugenda subwenge oya twe baranaturusha ubwenge agagugu mana nukuri baraturusha ubwenge ndago ari abana bibabaje kubona kugeze bagira affection kandi ugasanga umwana afise abavyeyi babiri en barakwiye namwabuze ugasanga hari n'udafise umuvyeyi n'umwe mugabo ugasanga bahere neza gusumba ufise abavyeyi kubera ko ashobora kuba abakuru biwe bamwitaho babo bivukana gusumba n'abavyeyi ugasanga rufise abavyeyi nawe bivukana tureke nico n'umuvyeyi we nyene akavuga ati reka ngabure ariko umwana wanje ntabura urukundo rwanje ntarubure naho ndije nyene ego ntabura urwo rukundo rwanje ntarubure hari n'abavyeyi usanga avuga ngo umwana aragurana ngo reka mbe ndamurungika ku mutante iki ngo baragumye igihe Dorcy umutante se wakurerera umwana izo nyene bakurungika mu vacances ngo bamurungitse ku mutante ngo umwana aragurana uziko bigoye kwidogera umutante kuko ucumengo n'umwana afise amanyama yishima urumva akamukoresha ego byose biruhisha kandi akaguma yibaza ko umwana we ameze neza nitumbirame hanini n'abayaya rero n'abatante bameze uko ashobora kubibwira umuvyeyi ashobora no kuvyemera mbwa ngo akora kwigisha akazi nawe akazi iwawe ajya usanga n'urya mu tante ntavyo yigeze akora mugabo wewe inzu nze gusanga isa neza akora ku meza gira iki akaza wumva alo n'umwana wawe naramwigishije akazi gabasha no gukaranga tureke nico hari atari satisfait umwana wa nikinebwe yaradetswe nabo barahari cyaragiteke
uzi wowe yuko wakoze wararusha akazubwira mama ati umwana wawe kumbe umugabo hari uzambwa ati uyo ngo naramukoresha ngo kaca yicara ngo narambwira gira iki akacara ngo kujya niko wareze umuntu nakora kuva du matin au soir hamuka tuvuga ngo singeze nkora ari ntuzo kugera uje koresha umwana mutaho wewe ntureresha undi muntu ntuzigana azomufata nazo kurerera ntazomubabara gusumba uko wo mubabaye hewe dusa afise vyinshi bavuga Jeff daheze birakama muga nanje ndabifise uko nazanye ninde banyirukanye kandi ninde nyigisha jewe kandi kigisha n'abandi bana mutakuda ofete twabonye kugira ivuge yose le sens yari yo nzira mu isanzwe niyo nzira ni kujya kunturera ego ifuko na ayese iheze ana kayaganuka karirimbo kabwiheze ngiruka vuge na wese nako kavuga reka rero tukigire kire kiganiro reka ikiganiro tukigire kirekire cyane inzira mwayibonye duse gicugiye abantu ariko badukurikirana ubwira ababona n'abavyeyi vuko yuko abana turi fragile kuva tukiri bato gushika aho tugeze n'utuzoguma turi fragile jambo ryawe bon twavuze byinshi twavuze ingene abana matrita ikintu kimwe nico twashaka gusaba abavyeyi murafite umwanya wo kuvugana n'abana ego ubuzi twavuze murafatirwa mugabo muraronka n'akanya ka repos bashobora gukora gushika dimanche mugabo nabo babaha dimanche hari n'abaronka vendredi samedi dimanche mugabo ntibiyumvira ati reka dufate umwanya wo kuyaga n'abana abavyeyi bayaga n'abana mwumvirize ibibarimwo abafite imibabaro ivuye ku bakozi nyinshi ishobora gutuma kazoza kabo kaba kabi donc twashaka kubasaba mube hafi y'abana mubabe hafi abana benshi barahura n'ibibazo aribyo binatuma benshi baza kugira ingeso mbi mu nyuma murakoze Elsie nawe nikanda nanje ngira akajambo ka nyuma mvugira duheze nanje ico nohanura abavyeyi nkuko twamye tubivuga twese twabihurije ko abavyeyi akazi nta wanse ko mukagendako ariko iyibe basi n'iminota 5 ugende uraho umwana wawe ahubwo urana umubone babamenyereye imisi yose yuko udataha iyibe basi nk'umunsi umwe umenyereye yuko ubona nyene azi kudataha wiyibe ugende urabe uco usanga ariko uzosanga hari ikintu utari witeze yuko ahora akora uca ubona uti nukuza ndagenda ndataha nze kureba umwana wanje ngene amerewe ababone nabo ico nobasaba ndabasavye mukunde abo bana kuko abo kazi nibaze muba mwaje gukora muba mwaje kurera abana kandi ndabasavye mubagira urukundo n'atarabanye kubera muba babona cane mwebwe nibo baba bizeye ko ingeso nziza iki no bantu rero cane abavyeyi abana banyu mubiteho cane mwo baraba ko indero hajyanye urukundo kandi umwana si urukundo rw'umuvyeyi ngo aguma mubona hafi ntaco bafise ku bwanje nta byinshi nobivuga ko byinshi babivuze abakobwa abarundikazi ibivyuki ni beza mwabibonye ndifatsa mwabibonye ego umuvyeyi ku kazi gukora ni byiza kurondera umwana akazoza ifungurwa ishuri amakaye ni byiza cyane tukubujije nkuko Elsie yabivuze yibe gato tumutelefona muhira uvugane nawe umve basi kameze neza umve kari ari no muhira honyene ubasi umva amahoro muri wewe uvuga ati eko ari muhira ameze neza mugihe atanyidogeye umwanya kambandanye nkora ariko umenye yuko umwana ni wawe umuvyeyi so mbambe umubone so yamutwaye amezi 9 ntuzu umwizere a 100% ngo kwera ugiye kurondera ratio oya ashaka no kumukorera nabi ukazobimenya utashoboye kumufasha vyari ivyo ndibaza uri umuvyeyi warinze umushira ku isi ukamuha iyo opportunité yo kwabaho agahema akagira abagenzi akaja ku ishuri bivanye n'akazi ukora ndibaza yuko atanabi ubumushakira rero bumwitaho kurusha vyose sitakubwiheba akazi ariko mwiteho quand même uko urukundo rw'iwawe rurakenewe kurusha byo mubona musigiye hama tutayenze turaja kure nibaze ko ikiganiro cabaryoheye cyane
reka ntitufate r y'abantu bababaye ngo jume ngo turi mu kigandaro oya ndushaka kuba mu kigandaro quand même turi beza umukobwa wacu arasara birahazi icyo ndamuzi reka tube tubashimire Doriane kwanza nawe no ko watwitavye wakoze cyane yego merci beaucoup nibaze ko n'uwundi munsi ntitwagukenera uzoza cyane gose karibu kaze twagufasha neza ariko kazoka makamikanye ndabizi sinigenda musiga mu ikorosi ugende arwatevye ahubwo mugire umunsi mwiza kutaragira commentaire yigire kuko ndazi kuvyo twavuze ntihogira nakijya wiyumviriye candika ntidutinya tuzokwishura turi hano uko twaje gudefend ibintu bituri ku mutima kandi bidukorako cyane kuko tuzoba abavyeyi canke tuzorera abandi canke tuzofasha abandi ko ndakunda abana premièrement mubimenye rero kino nk'ico nzokwishura ku kibazo cyose uzobaza na Esara ari hano n'uyu kizomushikira kandi azokwishura à l'aise bandaye bagira amajembo eko amajeme mugire naga cloche de notification kugira à chaque vidéo ije muzobe averti muzobe update kuri video ije nshasha hama turabakunda cyane ciao 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 bye